Mama Elsa, mambo vipi? Mimi mama Ndio hapa tusalimiane ungwe muda fresh. Kwanza ungwa muda kufunga. Kwa muda Elsa na kweli. anaenda kupiga. Ashitungu ofisi no. Bodi. Elsa ni sawa? Meze neza. Twahirukana kwanza ryari? Nabyonze. Aho kweli twahirukana mu kwa kangahe gabasha. Haraheze amezi menshi hari nko mu kumunani mu kucenda nyibutse. Je naravyibagira ndi ibyo bitu ibyo. Uramezi ngo mama rwe numve yuko twakora ikiganiro iriyo canke itariyo then nizaho basirero mabuje umeze neza. Korusaku bwanyosha rurabanani. Umeze fresh? Muratohotse. C'est vrai ibintu nivyo. Ani nini wewe nakunitesa? Nina kunitesa. Mkono wa nani? Ukoko. Nikanaume nikanamuke. Wote. Ça vraiment. Unafuna beba mimba ni kuonesha kutafutia sheri vraiment. Simtaki yo sheri. Aba sheri bako bamanyanga ukoko na baraza. Sheri wa mshidi. Etia. Uratwite? Urabibona? Ntagishasha. Nagakobwa nagahungu. Bote bawiri. Hasa. Sasa Kubali dagonga chance kwanza. Notara gwa kado. Hapana black. Ndayitegure. Pampers shashe zibiri. Ukivayo kuvya nukuri kw'Imana nzozigura. Ariko arama hasa attention. nabwiye na masa ne kutabyuwo. Ongeza chance kwanza. Yo si chance y'abantu bose. Uyiteguye guterera. Neza nye. Ikintu ca mbere impanuro ya gusa. Kwanza ni mu meza ngayo buke. We nilikwambia Vuba cyane. Sasa sawa. Impanuro ya gusa mwene yari karakora umuti cyane. Atawukora. Kubera dagozo. Sio mjinga kama ure mwehu. Gati andaye bazi. Wewe shanga umukunyi. Igaje ntibaremera ko ari ivyo. Tufanye sport kandi umuntu. Sport ya nini? Wize. Ukagera zijya zuku, kahaguruka uku. Piga zile za hivi. Hapana. Ndakupiga koko. Sasa uyu wundi mujama. Yaje gute? Kandi umujama aranegera. Yaje gute yaje ko nabandi baza we nini? Charagura umuti. Miba mekwambia mimi sio mke wa mtu. Tena mimi sio mubaya. Sinabiona. Auko? Sio mubaya mimi. Kasura ni nako. Bakunitafuta ni wengi usione ure mwewe. STV, every story matters. So, bakunzi ba STV muri bameze neza, nanje meze fresh, nkuko mubizi nje ngaha. Ndiko mvuga buhoro buhoro ntibanyuma. Nje kuvumbura umukobwa bitwa Elsa. Mwarabonye la fois passée Mili akorana na Mushidi. Ivyabo murabizi ariko rera amatwa nsumira. Amatwa nsumira nibaza mumaze kubona muri introduction aravyibushe mu nda n'ahandi ariko ibyo mumaze kubona muri introduction reka mbere ndavyikabushe gato ariko mwamaze kubibona. Gikuru nuko numvise amakuru yiwe inyuma y'amezi menshi tudakorana ariko uyu munsi shoboye kumenya aho no muronderera ndi hega bashe muri Sokarti sinzi vyibarabara kweri no bambeshe gusa ni akati ya 15 na 14 muri Mirango. Sasa mu nkundire mu nkurikirane kamera inkurikire namwe mu nkurikire tumenye ibintu vyiwe vyinshi ariko mwamaze kubona muri introduction ntimwigirishe mwabonye kumengo hariho changements mudi shobora kubita meze neza ariko Bodi mudi shobora kubita meze neza ariko ni kubera ngwaye murabizi me biraza kugenda too fresh. Mama Elsa, mambo vipi? Mimi mama Ndio hapa tusalimiane ungwe muda fresh. Kwanza ungwa muda kufunga. Kwa muda Elsa na kweli. anaenda kupiga. Ashitungu ofisi no musona cyane kwiga uku. Elsa ni sawa? Meze neza. Twahirukana kwanza ryari? Nabyonze. Aho kweli twahirukana mu kwa kangahe gabasha. Haraheze amezi menshi hari nko mu kumunani mu kucenda nyibutse. Je naravyibagira ndi ibyo bitu ibyo. Uramezi ngo mama rwe numve yuko twakora ikiganiro iriyo canke itariyo then
Ni sawa basi rero mabuja umeze neza. Urwo rusaku rwanyu sharura bananiye. Umeze fresh. Muratohotse. Ahantu siho rasta. Razi n'inzira gusa iyo nyona za kwiyibuka. Dora turi muri Sokarse cyangwa muri Mirango. Hose. Birafatanye. Iyi kote ni Mirango. Iyi nayo ni Sokarse. Kubadide ni sawa numeze neza. Kandi kumbaza amajambo menshi naho waranyigishije. C'est vrai ibintu nivyo. Ani nini wewe nakunitesa? Nina kunitesa. Mkono wa nani? Koko. Nikanaume nikanamuke. Wote. Ça vraiment. Unafuna beba mimba ni kuonesha kutafutia sheri vraiment. Simtaki sheri. Aba sheri bako manyanga huko na baraza. Sheri wa mshidi. Etia. Arai. Kwenze haji mani kora ibintu kweli. Mushidi yarakoze ikiganiro ryari na Miri. Mushidi avuga ati je vraiment Elsa nabona mengo nikishuga mami nikimama. Kija kigugu. Si alipata bademu sasa ba bebe. Senda bibona. Mama yavuze kumengura umumama. Cyangwa yari amaze gukoronka agakuru. Agakuru ku. Oh kanyanyaye. Nanga ija kirofa nco kubwira ibintu nk'ibyo. Umeze neza ariko. Uratwite. Urabibona. Ntagishasha. Nagakobwa nagahungu. Bote bawiri. Amahasa. Sasa Kubali dagonga chance kwanza. Notara gwa kado. Hapana black. Ndayitegure. Pampers shashe zibiri. Ukivayo kuvya nukuri kw'Imana nzozigura. Ariko aramahasa attention. nabwiye na masa ne kutabyuwo. Ongeza chance kwanza. Yo si chance y'abantu bose. Uyiteguye guterera. Neza nye. Ikintu ca mbere impanuro ya gusa. Kwanza ni mu meza ngayo buryo. We nilikwambia. Vuba cyane. Sasa. Sawa. Impanuro ya gusa. Mwene yari karakora umuti cyane. Ataukora. Kubera adakoze. Sio mjinga kama ule mwehu. Sio mjinga. Adakoze umuti. Utaenda atachinja. Sasa kuna shida. Wawili, foge ufanye dawa paongezeke vitu iko bien. Ukikutana ni pakubwa na hapo sio hata kufanya dawa. Aho nenda gushiria aho ushaka, we kubusubutwa. Ndakuvyaye. Ariko meze neza. Cyane. Ndebuma abantu batwite kuri bameze na. Bana hacu reka tuvugane gato yace nige. Oya ntaco, reka tuvugane gato mabuja nigire no wavuza no kugwa hasi mu mbeshe. Arikuzanira abana turabafise. Meze neza ariko meze fresh. Ngenda kwa kati. Agarara gato yandaye bazi. Oya je shanga umukunyi. Igaje ntibaremera ko ari ivyo. Tufanye sport kandi umuntu. Sport ya nini? Wize. Ukagera zija zuku, kahaguruka uku. Piga zile za hivi. Hapana. Nakupiga koko. Sawa kwa mtoto mbaya. Ugachupotera. Ugachuhindura na telefone. Birabaye serie noneho vya bintu. Ndiko nkora ikiganiro bantu nta kintu kibi. Unasia sasa. Ugachupotera baranambia ngo ndenda amaserbi, maomani uliruti. Okay. Sasa ndashaka rero kumenya neza na neza. Yego mushidi ibyabaye barabizi. Sasa uyu wundi mujama yaje gute? Kandi umujama aranegera. Yaje gute? Yaje ko nabandi baza we nini? Cyangwa umuti. Miba mekwambia mimi sio mke wa mtu. Tena mimi sio mubaya. Sinabiona. Auko? Sio mubaya mimi. Kasura ni nako. Bakunitafuta ni wengi usionore mwewe. None kutaduhishuka nyene tukira zikaranyanya. Yari ikanye nikanyanyaye hewe hari hageze sikunyanyara. Wagiye mu byuzi. None. Aririsha no kumba umurihisha no urazi ko yakurundeje amahera yawe arayakubura. Ego ivyo nivyo yaraje neza arandura ati mwana nimba yarazi kuri muri Serbia. Aenda fanyemo mariage na ule mke wake ule mke. Shamuhebe ule ni umbwa. Acha matusi huyu. Ni mama manini? Mama watoto, acha matusi mtoto asikuwa anatukana na yeye. Huyu sasa atampiga ule. Subiri. No kira umwana ntabirimwo umwana wanje nayo nibi nta n'ivyatsi. Sasa ikintu gihari. Gusa je kwa ndishimye kuba namenya aho uri vraiment kuri ibintu birangyoye. Antukana ndagukumbuye sana. Nariyumvira umuntu nzomukura SRB. Hakuna WhatsApp. Niyumvira akoresha Instagram gusa. Na utafuta ku Instagram kumbe unapigika unata Instagram. Hata Facebook sina. Baba watoto yuko wapi sasa? Wa nini? Tumuone na yeye. We. Ma nimero yiwe ndaza kumuvugisha. Oya. Message yo kwandikira umuntu. Runga nuko. Bakumutukana mu rushiti.
Asio yeye. Asio yeye. Ni baba watoto wanatafuta. Watoto wazani kamwandikia kwa kaka simu, tunaongea kwenye simu na msikia sauti na mimi ananisikia sauti. Iko Burundi akini? Iko wapi? Iko wapi? Unataka ni mumuroge Barundi mko babaye. Semesha kweli. Mie Kama diaspora uli mtoa kwa vile vyake. diaspora. Kubali. Najua lakini sasa. Kubali wao kwako. Mimi atataka Mwana wawe kweli bikunda. Yes, masale wa Irungi. Irungi kwenye na rime. Andi acha kunifanya mwema. Mama Katumbu. Na makosa kugusa. Weni babake. Kaya nawe umengura hati. Muri soka turi be. Kandi mbona bimeze uko. Twese mutumera neza, tuma tutagata. Ubu rero twitege vuba ikibondo. Leo. Asa. Niyagufate turi kumwe rasta. Sawa, niba chabana ko atari bya blague, ari serious. Yo byabicyo. No kwiruka sana. Sasa Elsa, je ndibaza nta byinshi twoyaga kuko jeje n'ukuri ntivyumva bambwiye ko visinda abatso yakohera je ndakeneye kumenya haba nzomuvumbure kimwe kimwe. Ikana bingwaye kweri mazi imisi ntana. Nuko sane natekereje ningiye kumanya amaji ya moto. Kundenga niki? Bibi bitwe kuvumburana tusabikatara mu Burundi. Si bibi ni vyiza nkubu wowe wari warabunze nkubu. Kuza kandi noje ndabazaniye umwana rero urabyisha. Uzomuzane twabonye kuyifise ntituzomenye ntituzave twibaza ko watubesha. Abadusa. Ntuzomuzana. Mudase niwo muzana. Elsa je ndigiri narenje kukuramutsa. Sinatagihumbi ninge kwachi. Manageri. Sinatagihumbi. Udijitu wache. Atora wowe abantu batwaye inda baca binenagutse. Nshaka menshi nkajya naye mu rushiri. Igihumbi rero sindakiguhe. We ibyo siyo biti mbere ya kamera. Ni nabuze. Tuyigirira hanyene. Ni byakimya. Na byakimya. Ibyo hasi tuzobigira tuzobishira hejuru byara warayamaye kujya twabigize na murushiri. Abafana banje ntaco ndabahisha. Bikata byose. Umwumbati agege umwumbati kwanza. Urahekenye umwumbati. Afise ndani bahekenye umwumbati cyo byara umwana akomeye. Afise ingubi guvu byinshi. Umwana wanje reka kuvuga ibyo umwana wanje turi wanje ariho turindira ubuje hama. Wariho ndugu yangu no wariho. Isi ntarahabona vraiment. Arahazi. Uza tumusengera azoza ameze fresh. Uza ntazoza afise ingeso nk'izanyine. Ingeso nyabaki andi. Ubambe age mu rushidi. Unasikia? Telefone kumvigana ndavyibutse. Benandise ubute. Nakuri sinibingene nanditse. Ndayibona. Eshwati karanyanyaye. Ni kanyanyaye. Mushidi karanyanyaye. Weye siyo ngo karanyanyaye hari hageze. Watora umwana, kunguka umwana mu muryango. Mwana goto kore mpongo bani waki. Oyo. Vipi man? We kajya mwenda umeze neza? Ni fresh ndashima man. Yewe. Yo. Wewe waciye uhunga umaze gukora umuti. Wapi nao nagiye ndahari. Kumbe ushikanye yo chura. Bana dawa. Je ndi kumwe na Elsa mama yangu mu kiganiro kandi. Nizo murakora. Aravyibushe. Acagiye tugikorana ndaki. Nereje kumubwira ingene wavuze mu kiganiro atani isoni ufise ngo wabone umengo yari kuba nk'umuntu w'umumama kuri wewe ngo nkigishuga mami none. Agora sohora tukana kwera ugire kurya amahera y'umuntu ugaruke umugire nabi kwera umwana wa myaka 16 ngo n'umumama ayagusuba n'umumama wa vrai apana byubeshe ubu ndi mumera arasumba ndaki. Asha hasigaye indwi nimbazo duhushuri karanyanyaye hewe. Aje yatari man. Urangene sa rero yitonze rasi kaganyaro gose kaheze. Yatekereza basi ex wako. Anitore mane naenda upige mimba bibi yake aje kunizoea koma. Aje kunizoea. Wagize amahirwe no gushahahuriyesha. None wangirikise nta makuru ufise.
wabibona wewe Afise. Nachokora ndugu yangu, enda mpige mimba bibi yako. Mbona nilikutwanga Kaumulize huyo mwevu. Urazi leo kuma fake biringe nimeze. Ile ndo sawa ariko gusa rero wewe rero hajya. Unanikimbiza mwaka muzima. Kuzana umugore mu mahera y'abandi uri kirofu. Ubwo ndo mwana mwiza pe. Uri kigugo uwo mugore ni muzona abana azanye umugore mu mahera y'ideni. N'umugore n'uwideni. Nagwanije gwangara. Asha warakoze na muga nta gishasha naco wakoze warihenze. Sawa. Kana mwana ko atakiboneka umugore wacu yamunukika muri Arabi. Ibaza ka nawe nkaranyanyaye. Ujya ungiye egana mushiti na yari yaratakaye mwe. Ujya ngo ntabyara. Ewe nubimenye ubu kuvyara kare niba. Ntabimenye ubu usanga kijegena ari ndabizi nawe. Ko. Uravuze kandi kana kinyaki. Numve na makuru ufise. Era abantu bafise inda barababeshi. Barabantu. Baba bakeneye induru ku muntu ugira bamukubite aho ushaka ndagusotore untere n'amabuye ntabwo ndagusotora. Umeni sura nkawe ubu. Sanzi menetse raba uyongerereze sasa. Mama, sasa boss usiku mwema. Ubu Uzosubiye. Mwema. Ega nizuzosubira vuba ndabizi. Kandi Imana izogufasha ibintu bize neza. Ndakuya kesho. Wapi? Mwese TV na barete ya mutora. Banzu vya. Ndabarete ya mutora. Kandi wazanga hageze. Ntaco ni wavyara tuzobimenya. Uzobimenya he? Nzoza ndagutelefona ndakubaza. Ndoca ndakubloka. Urishaka kumbura kazi mana biboye kandi nzobimenya nibindi nabimenya. Na makuru ufise. Waruzi ko wahunze wahejeje kanyanya. Wahunze none ngana hajya hari ibirometero bingahe? Ntiwasohoka mu nzu bari babimbwiye. Jewe no kwa basara narajayo. Usiku mwema basi. Uzosubira amabo. Ngachensi basi. Akumushimira cyane. Merci beaucoup STV. Mwama mwansabye ubusho. Je ubusho ndabubaha kandi kimyakini. So thanks so much kuri mwebwe mwese. Turabe rero turete bigoma aho bisha kwa tayari. Urete bigoma ni mtoto wako? Okay nagomba nibwire abafana banje twerekana urukundo. Ibyo ntubibaze. Byacu abantu ntubibaze. Ibyo ntabyubaze. Oya urashobora gusanga warakwije ugacha turiyumvira ibindi. Ibyo ntabyubaze iyo biba surprise man. Sawa. Umufana azompa ikintu ndamuhereza ndakimuha. Merci beaucoup. STV Every Story Matters.